ku ishuri yo ku Mpinga muri komine Mpinga Kayove. Tuhara rero twahurira n'abanyeshure bavuye imihingo myinshi, harimwo ab'ibururi, harimwo abino imusongati, harimwo abo ku Mpinga nyene, abo mu Rutana n'igice c'abo mu Ruyigi. Tuvuye kwiga twaraja kusenya inkwaha abakozi bazisatuye, mugo twagira amaturu dorore kuza turaja imbu kuja kwiremeka abaramukiwe, cye kuja gusuma ivyo baguze ku isoko tufungura. Ico gihe rero twebwe nta mututsi yaje kwiremeka ivyo bintu, aramukiwe aca gena ati we genda unzanire, vyanse gakubitwa. Ariko uja kuvoma yaragutuma ari waramukiwe, kuryama kurya bitanda bigerekeranye superpose carazira ko turyama hejuru, twaryama musi uryamanye n'umuntu afise umutima mubi akagusuba ko nibigirankana. Jewe naryama ku gitanda co musi, byari bitanda bibiri bigerekeranye, hejuru hakaryama umututsi akama yansovye ko kari tuvuga ngo ni ingeso yabigira nibigirankana. Kuko niyo tugiye muri dortoir bazimije amatara, abasurveya bahavuye baca batangura kudutuka baturirimba ukiyemere hashi. Le hashi mu Gifaransa kivuga ikibezi, mugabo bavuga twebwe hutu, iyo ndome hashi. O personne bagaca bakomugwamo, hano baca baza bakadukubita. Twari